turabashimiye ko mwahisemo kubana natwe. Uyu munsi iyo bavuze papa bakunda kuvuga ngo papa w'i Roma cyangwa papa w'i Vatikani. Mbega iki gihugu Vatikani ni igihugu bwoko ki? Iki gihugu Vatikani kiri mu kindi gihugu ariko kandi kikaba kigenga kiri mu kindi gihugu ni igihugu bwoko ki? Vatikani ni igihugu gifise byose nk'ibindi bihugu bisanzwe. Gifise guverinema, kigira amategeko, gifise igisirikare, gifise polisi ifunga abakoze ibyaha, gifise ubusho, gereza, gifise banke, gifise boîte postale, gifise plaque zacu z'imodoka, gifise ibendera. Iki gihugu ni gice ariko kirakomeye. Ubuhangange cabukuye he? Nitwa Lambert Serutite. Byagenze gute ngo iki gihugu kibe gikomeye kandi kibe gifise ubuhangange bungana gutyo? Tugwaye ikaze mu kiganiro. Umuyobozi w'iki gihugu ni papa, akaba n'umwepiskopi mukuru w'abagatolika mu mujyi wose wa Roma. Agira intebe y'ubushumba yitwa the Holy See, intebe ntagatifu. Uyu mugabo avuga ko ari intumwa y'Imana, ndetse avuga ko ari wari mu kibanza cy'umwana w'Imana. Celui qui a la place du fils de Dieu, Vicarius Filii Dei mu kilatini. Bikantera kwibaza, bigenda gute ngo uri mu kibanza cy'umwana w'Imana agira igisirikare kimurinda? Yesu akiri ku isi nta gisirikare yagira. None ni gute umuntu ari mu kibanza cy'umwana w'Imana agira abamurinda akagira igisirikare kimurindira umutekano? Bishoboka bite? Vatikani iharugwa mu bihugu bitandatu bisigaye ku isi bikirongorwa n'abami. Baricagendera ku mategeko ya cami 100%, aho umwami afise uburenganzira bwo gufata umwanzuro nta warinze kugisha inama. Ibyo bita mu Gifaransa monarchie absolue. Ibyo bihugu bitandatu bisigaye ku isi bikirongorwa n'abami ni Vatican, Brunei, Oman, Arabia Saudite, Qatar, Swaziland. Ibyo nivyo bihugu bitandatu bisigaye ku isi bikirongorwa n'abami. Na Vatikani nayo iricarongorwa n'umwami, ariko akenshi ntago wakunze kuvuga ngo umwami wa Vatikani, ahubwo akunda kuvuga ngo Papa Francis, umushumba wa Eklezia Katolika. Nico gituma abenshi ntago wakunda kumenya ko Vatikani ari igihugu kigizwe n'ubwami. Iki gihugu Vatikani guverinoma yacu igizwe nabo bita abakardinale. Bashigwaho na papa bakamara manda y'imyaka 5. Ariko umwami ashobora kwanka imyanzuro bafata mu gihe bakoze ibyo adashaka. Arabihakana nta warinze kubaza kuko ari umwami nyene. Itandukaniro riri hagati y'ibindi bihugu n'iki gihugu ca Vatikani. Ibindi bihugu bibona abaturage, abanyagihugu biciye mu kubyara, biciye mu kororoka, aho umugabo azana umugore bagashingiranwa, akamurongora, bakabana, ubundi bakabyara. Noneho umwana baronse bakamwandikisha, igihugu kikacungutse umunyagihugu gutyo. Ariko Vatikani ntago ari uko bimeze. Ntago Vatikani ironka abanyagihugu cyangwa abaturage biciye mu kubyara cyangwa biciye mu kororoka. Kubera ko iki gihugu Vatikani abatuye n'abakozi bazanywe na papa kugira ngo bamukorere. Iki gihugu Vatikani ukuntu kibona abanyagihugu cyangwa ukungene kibona abaturage, iyo uyu mwami papa agiye kuzana umuntu akamuha akazi muri kino gihugu ciwe ca Vatikani, ahita aba umunyagihugu w'ico gihugu ca Vatikani. Ngaho Vatikani itandukaniye n'ibindi bihugu bisanzwe. Nkuko mwamaze kubyumva, iki gihugu Vatikani ntago kigira abanyagihugu bahoraho. Mu yandi majambo, kugwira kwabo nuko papa ahakuzana ugahabwa akazi ukawubanya umunyagihugu waho. Nkuko ibindi bihugu bashobora kuvuga ngo mu myaka iyi niji igihugu kizoba gifise abanyagihugu bangana gutya, hoho siko bimeze. Kandi uyu papa afise uburenganzira bwo kwirukana umukozi yazanye igihe cyose abishakiye. Iki gihugu Vatikani gifise abanyagihugu
820 kandi aba bose ni abakozi ba pape, harimo abakardinali, abadiplomate, abashinzwe umutekano wiwe n'abandi bose bahafise ibikorwa bijanye na ekleziya. Nta mushomera haba, bose bahari bafise akazi. Uyu munsi papa ni Francis, akaba kandi n'umwami wa Vatikani, ni umujesuite kandi niwe mupapa wa mbere abayeho ari umujesuite mu bapapa bose batwaye ekleziya. Uyu papa Francis ni umushumba wa ekleziya katolika. Abakatolika ku isi yose bagize 18% by'abatuye isi. Muri Amerika y'Amajepfo niho hari umubare munini w'abakatolika kuko bagize 40%. Mu Burayi abakatolika bagize 22%. Naho muri Afrika y'Iwacu abakatolika bagize 17%. Muri Aziya abakatolika bagize 11%. Vatikani bavuga ko ari ubutaka butagatifu, ndetse n'uyu papa avuga ko ari mu kibanza cy'umwana w'Imana, ndetse akavuga ko ari nyir'ubutungane uri mu kibanza cy'umwana w'Imana, ariko akaba afise igisirikare kimurinda. Vatikani uyu mugura akomeye. Vatikani ibyanditswe bitubwira ko nta muntu n'umwe ari ku isi ashobora kuyitera ngo ayishobore, ariko kandi tubona igihe Vatikani ishobora kuzohomogwa. Ibyahishuriwe Yohana 16:10 haragira hati, umumarayika wa gatanu asuka ibakureye ku ntebe y'ubwami ya nyamaswa y'inkazi, maze ubwami bwayo bucura umwijima, kandi batangira guhekenya indimi zabo bitewe n'ububabare. Aho ni mu cyago cya gatanu muri bya byago 7 tubona bigiye kuzisuka ku isi. Vatikani ibyayo nuko bizogenda. Reka tubitegereze. Reka tubashimire mwe mwabanye nakwe muri kino kiganiro. Je nitwa Lambert Serutiti. Tuzohure mu kiganiro cy'ubutaha. Imana ikomeze kwagwiriza kwizera kandi bahumugisha. Shalom. Hasta la vista.